mvuga reka ndabe icyo nokora. Rero mfise kiri umuntu wese nzaguha envelope. Mubibara gute? Rero tugire ndaza kugira tutangura nganyene nitumibagira mama Natasha niwe yavyaye. Murabizi bise abakenyezi oye. Oteka mdirake oye. Sibintu. Rero tutangurire ngaha. Chef, chatugirira hariya cange hagi. Tugiruku oya gufata gusa. Rero chatugiriruku iyi meza munyumirya umuntu wese acaza. Okay, muca muza ngaha. Reka nangurire ngaha kwa mama Natasha. Twese turangana. Mama imani. Urarere kubera papa yagize. Umunsi wanje akantu yagize. Ijya position. Haleluya. Ucyumva? Umuyaga rindira. Umunsi wa rose cyangwa wa chance cyangwa wandi divine foibi. Arukuntu ona position ari imwe. Ariko yiwanje arukuntu position ni. Numva. Oya ni ari imwe. Oya roza nuvuga ibitari. Chance nuvuga. Umva. Yo. Amahoro y'Imana abane namwe abakunzi ba Star TV. Amahoro y'Imana abane namwe bwe abarundi mwese mudukurikirana hano mu bwa Star TV. Amahoro y'Imana abane n'abantu bose bari kuri inosi kubera ko twese turi ba bene mugabo umwe. Twese dukomoka ku Mana imwe Rudende. Behind camera turi kumwe na Elvis, videography, photography, ibyo byose nivyiwe. N'umutu travel nico ndamukundira cyane. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Minute, Mr. Kimararungu, Loving Town, Ubeshi, Mr. Fashara Fashije, Mr. Adonke, Dollar Boy, Sharp Man, Lion in the Jungle. I love support everybody in our country. Love it if you love me. If you don't. If you don't. So, uno munsi n'umunsi udasanzwe. Ni le 8 mars murayizi. Le 8 mars twibuka abamama. Abamama mwikomera amashi cyane. Abamama ho muri mwese mwikomera amashi cyane. Vule mama aho muri hose. Respect for you, mama wanje, respect for you. Abamama mwese mukurikirana ino Star TV. Abamama mwese aho muri hose abamama, respect for you. This is your day. Uyu n'umunsi wanyu, n'umunsi udasanzwe, n'umunsi mwiza cyane, uno munsi novuga ko tuza gukora akazi cyane twebwe abahongo kubera ko abamama muziba muri ko muraryoherwa munezerwa. Uno munsi n'abatahura baheka abana n'umunsi turaza kubaheka. So rero nkuko bisanzwe turi kuri Hotel Club de Lac Tanganyika mu bwami bwa Natasha Ngendabanka, mu bwami bwa Rabos, mu bwami bwa Mama Gikundiro, mu bwami bwa Queen Africa. Neza na neza murabona ko ari hotel. You see? Club de Lac Tanganyika Hotel. Imwe muri hotel nziza cyane, imwe muri hotel novuga kuri uno mwanya hari ukuntu bagira classement y'ama hotel ariko akora vyiza gusumba. Uyu mwanya Hotel Club de Lac Tanganyika ifise umwanya wa mbere. Zikurikira ntazo nitayeho cyane ariko ivyo ni bimwe mu vyigwa vyakozwe bivanye n'ifungurwa ziva hano, bivanye na location ya hano ubugimeze. Buri kimwe cyose barakoze ikigwa. Hotel Club de Lac Tanganyika ifata ikibanza ca mbere. Mwara nabibonyera kwa pasi turi muri mu Kirimba twafunguye ivyo kurya bivuye hano. So let's go, ngenda bereke buri kimwe cyose. Twatembere muri Hotel Club de Lac Tanganyika. Hari abamama benshi, hari abakozi benshi baba mama, mama la boss nawe nari hano. Kumbe tuza kuganira byinshi bitandukanye. Let's go. You see my style. Let's go. The ship ngo bisanzwe abamama beza baratanguye gushika. Dukore icyatuzanye batanguye kubahereza amashugwe kumbure nibaza ko ariko bakiye. Karibu cyane. Basi munkoramo rega. Hanje ndabe umuvyeyi burya anye bavuga ngo umuvyeyi ngwasa n'ubundi. Umuvyeyi asa n'ubundi. Ko baraberewe vyadahanje. Yanza kuba mbise umugore na cyane umugore. None ndamutsa nawe. Ni salimie leo ni siku yako. Leo ni kucheka cheka tu. Leo hakuna mambo ya kusirika. Jambo muko sawa? Ndio. Kabisa murabona yuko ari ibintu bidasanzwe kuri Hotel Club de Lac Tanganyika.
nakubwiye ati mu biharuro vyasohotse Hotel Club du Lac Tanganyika ni number 1 Burundi buzima. Mpamvu mvuze ko ari number 1 murabizi. Habwiye ati mu Kirimba hariya anye twafungura ivyo kurya bivuye hano. Ziriya nama ziba aba president b'ibihugu bitandukanye baba baje mu gihugu bagafungura ivyo kurya bivuye hano. Kumbure aba president bagasubira mu bihugu vyabo bavuga ati twafunguye ivyo kurya byo mu Burundi biryoshe. Ariko iyo bavuze ati twafunguye ivyo kurya byo mu Burundi biryoshe, baca babaza ati ivyo vyo kurya byo mu Burundi biryoshe mwabikuye he? Agaca bavuga ati twabikuye kuri Hotel Club du Lac Tanganyika. So ariyo mpamvu novuga ko ariyo ya mbere, niyo ya mbere neza cyane, ni umunezero udasanzwe. Basanzwe bavukana na mama ra boss na mama we bamaze gushika nabo bahereje isho kadabaramutse dabaramukije cyane. Unapendeza my sister. Asante Mama karibu tusimuchokeshe mama kwanza si ndio? Mama anapendeza sana. Mama umeze neza? Ego ndashimye. Umunsi ni mwiza kuri twebwe aba mama. Reka nanjye twinishira mu ruhande rwa mama. Ibintu ni byiza no bimeze neza. Ni meza. Unapendeza mama. Karibu mama. Mama anapendeza. Mama ra boss. Mwamubonye mama Queen Africa. Abantu nk'aba tubaherekeza kugira tubashikane mu kibanza. Umutekano ni wose muri Hotel Club du Lac Tanganyika, akayaga ni keza. Yes, nkuko bisanzwe urabona ko Natasha Ngendabanka mama Queen Africa ari kumwe na mukuru wiwe Daros nabo bamaze gushika mu kibanza kidasanzwe cyane. Karibu jambo. Yego mumeze neza. Karibu. Kiwaje sasa? Ingoma. Urabona ko ari umunezero udasanzwe. Hamaze kubageramo kabisa. Araberewe tenge vyiza cyane bambaye. No munsi baduhinduriye. Twatumenyereye mu mwaka uheze na avana ne passé hariho ukuntu bambara ibitenge biriko isanamu ya Queen Africa cyane Natasha Ngendabanka, ariko kuri no munsi novuga ko bahinduye strategy bambara ibindi bitenge kabisa. Ni ibintu mama baje muri kino kibanza nakubwiye ati basanzwe bakora hano muri Hotel Club du Lac Tanganyika. So bivuze iki rero? Bivuze ko umumabuja wabo cyane boss wabo arabakunda cyane. Burya kwiyumvira abakozi usanzwe ukoresha ugafata ukabakorera urubanza nkuru ukabambika, niyo makuru dufise yuko bambitswe, nubwo ntaragira icyo ndabajije kubwira ashore kuronka imwe mu bisubizo kugira menye byinshi ninjiye indani. Turaberewe Hotel Club du Lac Tanganyika juu amabere yanje barayatwaye. Si Benzo uyu ni Star Boy. Turaberewe cyane. Si Benzo urumva rero tugira dufungure turaza kunywa. Uyu munsi ni umunsi w'iwacu. Murabizi ibintu vya Natasha, ibintu vyo kuri Hotel Club du Lac Tanganyika, turabazungu turabarundikazi, ibintu ni ha. Rero nka Natasha nuvuga nka cyangwa mvuge mama Natasha. Oya, mama Natasha ringa nawe nyene yaje. Rero nk'umuvyeyi wa Hotel Club du Lac Tanganyika navuze ego turaza gufungura turiko turanywa. Mwabonye ibintu vya Sibintu, tuvuge Sibintu. Rero mfise nabonye nta mwanya mfise kugira ndabagurire utukado, mvuga reka ndabe icyo nokora. Rero mfise kiri umuntu wese nza guha envelope. Mubibona gute? Rero tugire
ndaza kugira tutangura ngaha nyene nitumibagira mama Natasha niwe yavyaye murabizi bise abakenyezi oye Oteke Mdirake oye Sibintu rero dutangurire ngaha chef chatugirira hariya cange haki tugira uku oya gufata gusa rero catugira uku iyi meza munyumirya umuntu wese acaza okay muca muza ngaha reka nangurire ngaha kwa mama Natasha twese turangana uyu ni mama Natasha twese turangana nico gituma sindaba ati umuntu akora hariya akora hejuru twese aha uno musi turangana kubera iki reka twese ndabibira akabanga kubera twese dufise kiri umuntu wese ari hariya tuvuga mu gitanda canke mu buriri turangana uno musi turangana rero Sibintu Merci maman. Miss Aline, chef du personnel. Sibintu. Rero abaza muze umwe cyangwa uko nyene muze. Okay. Reka nze ngaho. Yego. Reka ngira uku. Rosa. Nari namubaye. Merci. Mubibona gute? Nimutware zibiri. Ndabica. Merci. Sikusa. Ego sikusa. Niko dusa. Nabaye mwe. Ego. Merci. Nimba waruye nabi ndakwica. Sibintu. Ego. Yo, ini wanje. Ni yangu. Mama nato hai. Basi.
Joyeuse fête à tout le monde. Maman la boss, maman la Hôtel Club du Lac Tanganyika, maman la le 8 mars. Oye! Oye! Ego. Mpagaze ngaha nserukiye abapasoni twese bo muri Hôtel Club du Lac Tanganyika. Twicaye ngaha two turasangira umunsi mukuru kugira ngo dushikirize akajambo ku ruhande rwa bose. Rero turanezerewe cyane kuri uno munsi. No munezero mwinshi ku mupasoni wese akorera muri Hôtel Club du Lac Tanganyika, kandi ngira mu biravye mwabonye yuko twasidukanye niyo. Hari numwe yasivye? Twese turi ngaha? Kubera iki turi ngaha? Kubera iki turi ngaha? Dukubera turanezerewe, sivyo none? Uyu munsi twari tumenyereye Mama la boss, Mama la Club du Lac adufetera akatunezereza, akabife umukeke, bana ko twagumye twiyongera. Nubu utarakwiza ni sawa mu bandanye. Yavuze ko bifite ava hajya gushika twese tuvuze duti niba ijana. Rero uno munsi c'est spécial. Murabibona mwese twambaye kumwe na mama kandi tumukomera amashi menshi Mama Natasha. Kuko yatatuvyarira la namba Mama la boss. Uno munsi twa twicaye ngaha sivyo none mu mwongera yandi. Mama Natasha. Mvuze Mama Natasha. Okay, Mama la boss. Twahereye kwa mama kuko ico bayirogera ku muvyeyi. Ubu rero twashaka dushimire kuko yaduhaye envelope. Basha tworonka envelope tumuha Mama la boss kabisa. Umutima gusa. Rero twashaka nkuko twabikoze, nkuko yama yaduteye iteka akatunezereza, akatwibutsa yuko burya turi considere nga dukorera. Tumukomera amashi menshi cyane Mama la boss. Murabona yuko turanezerewe kandi sagaseseshwa rumuri nuko turanezerewe. Uyu munsi wasumbye indi misi yose. Twahora dufatwa neza ariko no munsi ni special. Ndibaza yuko uworaba mu mutima wo mumwe wese twosanga ari wow. Sivyo? Atumwongera ndi menshi double. Rero muvyeyi wacu mukuru wacu karakajambo kubashimira. Turazi yuko mudukunda mwaba mutwiyumvirako uno munsi kandi mwasubiriye muragwa muti nari dimanche mwese muze dusangire ibi kandi n'umunsi w'abakenyezi. Namwe muri abakenyezi turazi ko muri Club du Lac harimo ari abakenyezi kandi bakora kandi cyane. Atubwira ati muze mwese dusangire, nabateguriye surprise nyinshi. Umva ama surprise c'est beaucoup. Murabona turambaye neza, twafunguye neza, turaza gufungura, turacabandanya n'ibindi biri nyuma. Kandenza ko envelope zirihe nazo mbona zirihe. Mwabibonye yuko uno munsi vraiment twafashwe nk'abamikazi. Ngira nuko abizi ko ari umwamikazi kandi umwamikazi ajana n'utundi twamikazi. Niko acha bavuga. Baduhaye n'amashugwe. Rero turanezerewe cyane. Ubona ko yanaturungitse, arabizi ko muhira twahasize abantu. Utasize umufasha yahasize abana. Ati oyana bugende mubabwire uti mvuye ngaha. None ndababaze tuja kuvuga ko tuvuye he? Kwa la bosi, s'il vous plaît. La bosi. Ari $. N'ama euro. Murazi ko turabatariano turabarundi kazi n'ama euro.
si bintu Mama la boss. ni Grace. Rero turanezerewe kara kajambo ko kubashimira ko tugashimira nyakubahwa hariya Lobos nawe burya aba yabishizemo kuboko kuko atamushigikiye ntibyokunda yuko twicarana. Rero ngaha tubashimira mwese kandi muze kudushikiriza akajambo utabapfasoni mu Club du Lac barabashimiye cyane ku munsi mukuru bagize uno munsi byari biryoshe cyane. N'ikindi kemzo wongera rero murakoze cyane nitwongeza no kuri yamaze kutubwira yuko tugume tuvuga ngo zana mwavuze zana ndabona yuko ameze neza. Rero turashimye cyane no kuri turanezerewe turaryohewe cyane kuno munsi turangiza tuvuga duti bonne fête à toutes les femmes de l'Hôtel Club du Lac Tanganyika. So anyway, amazina yanjye ni Starboy The Ship, ariko murabizi ko umunyamadolari cyane kandi babaye Nabo baroze. babahaye narizi ko ari umunsi mukuru w'abamama. Aho no munsi sinzi ko nabaye mu mama ariko mana yaheza cyane. Ibintu byawe biraboneka biri ngaho. So ndabarakuje abakozi ba Star TV muri kano kanya no rubanza rudasanzwe ko rurabera muri Hotel Club du Lac Tanganyika nko nabivuze ati iyo uri wa mbere uburi wa mbere, iyo uri wa mbere ufise abakozi ba mbere, iyo uri wa mbere ubufise inyubako nziza. Niko ndavuga sometime nibaza ko kuvuga ko Club du Lac Tanganyika ari ya mbere iteka ivyo kurya biryoshe. Ibintu bihari gene murabe ku rwego rw'igihugu ati Club du Lac Tanganyika ni akangana. Ibintu bihari si ibintu ndiko ndipondera cyane ndiko ndakura mu mutwe. Murabiza abantu tumaze kujana hariya mu Kirimba dufungura ivyo kurya bivuye nga ndetse n'abakozi babavuye nga. So uno munsi n'umunsi udasanzwe w'abamama. Abamama ho muri hose Imana ibahezagire cyane. Mereye ku bamama bari ngaha anye. Amen. Uriya mu mama ibungiye ngo umwana kamara amezi 9 akakwibaruka. Iyo muco gituma bawuhebeye abamama uzokwameho ibihe byose nubwo bavuga ngo ibihe bigenda biratituka ariko umunsi w'abamama ndashaka muze mugumizeho. So ndi kumwe na Natasha ngenda banka na famille yiwe ndetse n'abasanzwe bakorera hano. Benshi abantu bakunze kwita abantu ngo nabakozi ukabakorera ibyo wifuza ariko ibaze kubura umuboss ugafata abakozi ba nk'abavukanye. Reka tumuramutse Mama la Boss Queen Africa. Turabaramukije cyane. Ndabaramukije Starboy, Dollar Boy. Yeah, of course. Si Bintu. That's my name. Waronse nawe. Basha turashima. Uno munsi nibaza ko uno munsi apari y'abamama bari hano ndazi ko bamwe wakore ivyiza abamama. Avarane pasi twaragiye Muramvya turagenda ahantu henshi cyane. Ndetse uno munsi ari post nakoze mvuga ati hari abamama wafashije canke abantu bavuye mu buhungiro bagaruka mu Burundi. Of course ivyo byose n'ibikorwa byiza bikogwa ariko iyo niba ngombwa ko tubishira agaragara mbwa nkaje kwera ko arivyo njeje sanga navyanditse. So numva shaka imwe muri message uhereza abamama bose kwera ko bamubashigikira. Ndetse na mama wanje aheruka hano wewe yayiriye ava umva ko yayitanze abandi. Message dushaka guhereza abamama bari ko badukurikirana ndetse n'abamama bagukunda kubera ko aba bari hano bamaze kuronka message yabo barayitahana ndetse ni message urumva ko banayifise kumbura abamama badukurikirana n'abamama badukunda. Jewe na message notanga kubera na envelope na message bamaye ariko reka mvuge message mamaye n'umutima wanyu ndabakunda cyane n'abamama bari ko baratumviriza cyangwa bari ko baraturaba. Je ndibaza umukenyezi w'umurundi kazi ategezwa kugira indero gukazi dusigaye dukora sinka kera abagore nibo bahora birirwa muhira bagateka kurera abana kuvyara gusa. Dusigaye dukora rero ni kugira indero gusonera abagabo bacu nivyo dusigaye tugira amahera gusumba n'abagabo muri iki gihe kandi nivyo muguma mubona. Ariko nta mugore nta mukenyezi yoba hejuru y'umugabo wiwe. Rero tugire kage karanga n'agateka k'abarundi kazi. Nivyo novuga gusa kandi baravyibonera. Natasha n'umuririmbyi kazi ariko ari ahantu ubona aha Natasha n'umuririmbyi kazi ahantu mu mama aha naho nila namba la amazi
kandi amazi mukayabona ingene ariko araseseka rero ibintu si bintu rero nuko ari ndi message muri ico gihe numva no baza ushatse message kwa Natasha niyo nyene ari indi le 8 mars niwambwiye ko naberewe Starboy nabivuze kera kandi si je nyene twaberewe cyangwa ni twaberewe nabibabwiye sinabivuze usitongozi utwana twisanga kuri Hotel de la Tanganyika basa neza kabisa n'ubu baraba nakura kwa macho kura kwa macho ikibazo cyane kica kiza kivuga guta uno muzi turamenyera abantu bafise amafaranga ariko iyo badafise amafaranga bafise ubundi buzima butandukanye nubwo baza kugira bafise amafaranga ko mutanywa ni murabe Starboy basho tunywe uyu munsi ni wacu tukunywe uno musara abantu babona ufise amafaranga n'umutima mwiza ufise bagashaka kumenya mbega Natasha taravise amafaranga yarameze gute kumbe bagashaka kumenya ati Natasha tari bwagira amafaranga nk'afise uno munsi na Natasha uno munsi itandukaniro ririhe muri rusange uwo mubaza ati Natasha wakera ataragira amafaranga nk'ayo munsi icyo kibazo iminsi yose ngiye gufasha abantu murakimbaza ahantu hose muramumbaza rero sino kwisigura ibintu byinshi ndibaza gufasha umuntu cyangwa gukora ibintu umutima w'umuntu je navukanye uyu mutima sinovuga ati ni mama yambwiye ati naca bikora uku yabibonye uko nyene mama turi kumwe nga siko nabo tuvukana Roza na Chance ariko ni ibintu navukanye kiri umuntu wese ngafise umutima mwiza na muntu afise umutima mubi sino nshobora kubaba mama siko rero n'umutima navukanye hari abagore b'abazungu bafise ibintu ari abantu bafise amazina siko murashaka kuvuga aho ugiye n'ubwo ari umuzungu ugiye kubera ari umuririmvyikazi oya n'umutima wa Natasha saba n'ubose bogira umutima ariko nibogira umutima wanje kiri umuntu wese azi aho afasha kandi murabizi la amazi la bosi la mabonye la mavoka urumva fise umutima wanje sino kwisigura ibintu byinshi kwera na mu binyene murabibona sinovuga ati mfise umutima mwiza ndakora ibi oya ni ibintu biza gusa nkavuga uno munsi reka nkore ibi nkasanga ko ugasanga abantu bambwiye ati wakoze ibintu byiza ariko mora ndabikora nzi ko nkoze ikintu kubera jewe numva ko nshaka kugikora ariko après resite kibati Natasha afise umutima mwiza reka ngumane n'uyu mutima ahubwo muzonsengere nzoje mu ijuru kwenda ndakunda Imana cyane Haleluya bavuga gute kugira we bagira ati bavuga ati Imana ishimwe amen anuko bavuga ndi mama pastor kabisa muravuze ati iyo uri umumama hari uburyo bumeze ariko mbashaka kumenya kino kibazo Natasha ageze dufate mu kazi kiyo kubo artiste nko bisanzwe ndetse reka tuvuge no muri buno bwami Hotel Club de la Tanganyika ndetse no muri VPV abatandukanye cyane ego mama Leila mama Julio nuwundi wagenda umumama Madame Alfredo Froyo Hotel Club de la Tanganyika nduwundi Natasha umukozi wo kuri Hotel Club de la Tanganyika nduwundi novuga tuge rero la boss la namba la amazi hage rero tubona canambura ibi byose urabizi tuge tuntu tubona ariko na vyati si bintu kominduru wambonye nakubonye wambonye nuko rero numva no bazi ibibazo byinshi kubera ko ibikorwa byinshi byagaragara numva ibibazo byinshi kubera ubu tugira tunywe mutuzanire tunywe Starboy sinoheza amajambo yiwe inshuti zanjye acha niseme merci kwanza no munsi novuga yuko dukwije umwaka mfatiye rutema kirere umwaka uraheze festival zindi zirihe vuba ziraje reka tumubaze manager arafu reka tunamushimire mama mushimire yibarutse umunyamugisha mama imani urarere kubera papa yagize umunsi wanje akantu yagize ijya position haleluya ucyumva umuyaga rindira umunsi wa Rose cyangwa wa Chance cyangwa wa Divine Foibi
ari ukuntu ubona position yari imwe ariko iwanje ari ukuntu numva oya yari imwe oya Rosa nuvuga ibitari chance nuvuga mama yarambwiye ari ukuntu yagize papa aho kugira uko yagize tubireke sawa oya abantu barasa kuvyumva Imani shimwe umva mama rino mirasha numurundi kazi nino wene wa position ya Ronsi kwa Natasha haleluya so reka tubashimire cyane kuri kino gikorwa Imana ibahezagire cyane n'abatashoboye gushika muri kino kibanza kubera ko musenga cyane nibaza ko mugwa mu basenga stable aka kantu kamaze gukora abagore bangaye ako urabesha ati ni mikro ariko petete ariho kamera gakora ibintu by'umuzungu nakagiza kawe gusa kugira ni kono sawa urakoze turajeje tunamarisa sawa karibu bakongere uyu munsi ni wacu ariko na uraro bananambia nishakuwa na mashavu sasa unapasha nenepo uri kumwe na Natasha babwire sio bitu shika akira so urubanza rurabandanya turacyagiye turacameze neza cyane ndi kumwe n'umama mwiza numvise kabisa n'agafaransa ni sawa turavuga igifaransa icyongereza igiswahili n'igitaliano of course n'aba bantu bariko baraje rushaka twobigisha so ndabaramukije mama ndabaramukije cyane murabereye cyane murakoze cyane no munsi namye mvuga ati shobora kuvuga ati Natasha yaba kubera ko no munsi umupapa niba amenya byose umudamu impuzu buri kimwe cyose kubera ko wambaye Natasha Natasha yahindutse papa icyo kintu hari ukuntu cyancanze ariko nibaza kubera ko hari urukundo yashatse kugira musangire wiyumva gute yo wicaye ahantu ku imeza nk'iyo mu gihe kumbure nkuko numvise ko muri abashirteni uba harimo nabo musanzwe mutwara murongoye niyumva neza cyane yego no munsi turanezerewe nko twamye tubivuga kuva na kare na yuko mama la boss kwanza ni wadukurira twese ni nka mama wacu ngaha uko niwe mama Hotel Club de Tanganyika nawe nyine urabona ko turicaranye urumva turanezerewe cyane ko tuba twicaye hamwe nk'abantu dukorana nk'abantu dusangiye ubuzima dusangira imirimo ya misi yose kuko novuga yuko ngatumara umwanya munini no gusumba tumara muhira kuko kuva mu gatondo saa moya n'uso turi ngaha gushika ku mugoroba rero n'umuryango malgré yuko tukorana ni n'umuryango rero turanezerewe cyane gose ko uno munsi wahariwe abakenyezi twicaranye nk'abakenyezi bo ngaha twatwo turasangira niba byoroshe mu masosiyete atandukanye tuzi usanga umuntu ari umushefu usanga atavugana n'uwatwara kumborera na Natasha ngenda banka niyo kwifuza kwicarana namwe cyangwa asangire namwe uno mutima koko mwari mufise mukiza hano canke murafise ahantu mwamuye ivyo vyamwa kumbure vy'umutima mwiza muri rusange ico kibazo geva kingora kwishura gato ariko nibaza ahantu hose ni ahanini ni imigenzo hasanze ni uko watunganijwe yego urashobora kuba wari ufise ariko ukaburaho ugaragariza kubera yuko muri environnement wisanzemo atari ko sanzo bimeze ariko twashyize ngaha tugasanga turisanze bose aratwereka yuko twese turangana nibyo mu bijyanye n'imirimo ya misi yose haraba ubwo busumbasumbane ariko ko turutana kugira ngo dushirane hasi ni kugira ngo akazi kagende neza ukaba uzi uti itegeko kanaka rizanana ngaha kugira ibintu bigende neza nanje njejwe ibi tukagenda twubahana umwe wese ku rugero rwiwe bitandukanye no munsi turi muri fete kuko no munsi twahuriye mu rubanza dusangiye twese twicaranye nk'abavukanye twicaranye nk'inshuti ubwo busumbasumbane mu rubanza ntiba buhari haba ari ugusangira twiyumvanamwo n'ubwo rukundo ruturanga Mara boss yabivuze yuko aradukunda natwe turamukunda uko aratugirira ibintu byinshi kandi byiza kenshi akaduserukira akatuvugira yego no musumana musize mu rugo ego abana bari kumwe n'abapapa babo no munsi twebwe gutareje mu gatondo ndibaza urusha twaronse cyane urusha twaronse ubwo kugira amasaha kanaka nkuko Mara boss yabitanze muri message yahaye abakenyezi bose natwe yari yaduhaye naho turi mu rubanza uyu munsi nibisigura yuko duca tubingare duce tusuzugura abagabo bacu ucumengo naco bamaze oya baguma ari umutwe w'urugo
tuguma tubaha kujya vyari bimeze niko natwe kwa babonye yuko uko kubaha kuhari nico gituma natwe baturetse avuga ati genda muryoherwe nimwaheza muje kuraba musubire mu rugo kugira ngo natwe muturabe. Message kuri bagenzi bawe kumbure nawe ariko baradukurikirana baba mama kuko abarindiriye bavamo abenshi ariko baratubona kumbure twifuza n'ivyamwa bituriko nabo duheza tukababwira ati ngo mwamure ku vyamwa vyacu ni sawa. Mpereye kuri bagenzi banje novuga nti ntangwe nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru mwiza w'umukenyezi. Yego ndabatera intege mu mirimo yacu ya misi yose ngo tubandanye twitanga dukora neza kuko ni nagateka kuri twebwe iyo dufise aho dukora natwe tukabwije dukontribue ico tujanye mu rugo umva bisa neza biraryoshe ko abagabo bacu tugico tugenda tukabafasha mu byo basanzwe bariko barakora. Rero no batera intege kuba abakozi beza nkuko bari basanzwe bite akazi bakore neza bagakunde kuko karatubeshejeho gushwa no munsi. Ego twitange ata mutima mubi atakuraba hirya no hino nkuko dusanzwe tubijejwe mu mirimo yacu ya misi yose mwese atunganirize mugenzi we ku rugero rwiwe uko bitegerezwa kandi twubahana nkuko dusanzwe turi no mu ngo zacu twatwara image nziza ku buryo batavuga ngo abagore bakorera muri Club du Lac muhiri wabo s'abantu bameze ukuntu. Yego tukagwa dutwara izina batwo Club du Lac ni hotel ya mbere ngaha mu Burundi. Oya je biranditse gende murabe kandi abantu bose barabizi fo yuko iyo image ya Club du Lac twitwara no muhira dushize bavuga bati aba bakenyezi nivyo koko bakorera muri Club du Lac Tanganyika. Ikibazo ca nyuma kuri kuba mama bose muri rusange nawo mu ku rwego rw'igihugu canke ya leta international ku munsi mukuru ni hose bariko barawuhimbaza nobabwira nti message nobaha novuga nti dushishikare kuba abakenyezi babizigirwa abakenyezi bakora kugira ngo duteze imbere imiryango yacu duteze imbere aho dukorera duteze imbere cyane cyane igihugu cacu tugume tugaragara yuko by'ukuri burya umukenyezi ari ntiruhara adahaze mu iterambere ridakunda. Yego uko dutegerezwa kuba turimo mu iterambere kugira ngo twese dutere imbere igihugu gitere imbere twese muri rusange. Ikibazo ca nyuma ariko mu kucishura condition ntubesha uravuga ukuri. Kuri Natasha Ngendabanga n'umuririmvyikazi tubona sometimes to video to mafyeri unaona uhavuga ati umuntu ushobora no kumuhamagara ntakwitabe bivanye nuko abantu kugara nibisanzwe kugara ku muntu bivanye n'icuri ibintu bisanzwe kandi nk'umu artiste kugara petete ragiye tuza kubibona umenga ni karite bimeze gute mu buzima yo muri kumwe urabona amafyeri ushobora ati Natasha ashobora kuba yishima condition ni kuvuga ukuri siko nibaza ko atacakubwira no musi no kwisanzura no kuvuga ibiturimo ameze gute muri rusange Natasha urabibona Natasha byakunda wambwira mu gutwi ariko dushaka abantu bavyumva. Natasha ameze uko nyene wabibonye kandi nawe ndazi ko ameze urabibona. Yego ari mu kazi ni mu kazi abari muri byo by'akazi ariko kandi ari no muri twebwe ni umwe muri twebwe. Natasha afite urukundo nko mama mubibona. Natasha sinovuga byinshi Natasha turamuzi twese ni kujya nyine ariko Natasha bizotugora kuma tumuvuga kubera amatuvuga byari byiza nyine. Kandi navuze ati ikibazo cyo kubaza Club du Lac mpava ndaciyoza kubera ko bose bavuga ko harenze kandi turabizi nibigaragara hari ibintu bigumye biza mbwabo byo tugirene na Mwaramutse Maria bayivuze misi yose karevye turabivuga nka Mwaramutse Maria niko bimeze nuko ari. Yego ndabashimire cyane rero. Yego nanje ndabashimire Imana ibaheza gito. Amen. Wa mama oye wa mama oye Yes, of course, nkuko bisanzwe Club du Lac ikoreramo abamama benshi cyane kandi beza cyane kubera ko bakubwira ati cyamwa cyiza cyamwa ivyamwa vyiza cyamwa kibi kikama ivyamwa bibi so umuntu arashobora gukorera ikizwa kivuga ariko abantu kubera ko batarashishirwa bakabona umenga ivyo uriko uravuga ni nkuru. So anyway mu kwinjira babaye kano kantu ishugwe rigaragaza ibintu byinshi cyane kumbone nibaza ko
n'abatama cyangwa abagabo babo baza gushikirwa rino shukwe rikabashikira mumeze neza cyane cyo tumeze neza cyane kandi twashimye uno munsi uvuze iki kuri wewe Louis Mars utandukanye nuko abandi baba sinzi ngeno bivuga sinzi ngeno no bisigura ahubwo numva umunezero umenga ngeze ku paradizo ngeze mu paradizo si bintu kabisa uno munsi nibaza ko kuri twege dushiko tutahura ariko kuri wewe Louis Mars igeze utahura iki muri rusanzwe avuga ati Louis Mars ivuze iki kuri jewe donc kuri jewe birama agaciro kumva ko umukenyezi afite agaciro none batamwibagiye batamushize inyuma kabisa ya nabonye mwese mwambaye impuzu zisa menyere avana ne passé hari ukuntu babasoneshereza ibitenge bagashirako kumbure isanamu ya Natasha Ngendabanka uno munsi mwambaye bino bitenge bisigura ko uno munsi babahinduriye style kabisa iyo uri mu bintu vyiza ubu muri mwiza ariko numva nshaka kumenya ibitenge bigugwa amafaranga kandi sinovuga ariko Natasha abaye umugabo wanyu tumenyereye yuko uri mudamu umugabo wara uwo munsi arakora buri kimwe bibaye ngombwa n'umwana agaheka uno munsi igitenge murambaye ibitenge bisa numva nshaka kumenya kino gitenge buri umuntu wese yaragira cotisation kumbure ashobore kwisoneshereza designer yiwe cyane murafise uburyo mwabipanze iki gitenge cyavuye kwa la namba la boss icya mbere yatuguriye boka yatuzuye soutien atugirira n'igikwembe no gushonesha kandi amahera amahera yose bitenge nayo yaguze ego igitenge rero gikuye sinzi ko TV Dubai mwambaye nka la boss même couleur ariko biratangaje hari ikintu ariko ndabaza ati iyo umuntu ari umubosi abona afise abakozi abona umenga nabacakara akabakoresha uko yishakiye Natasha n'umuririmbyi kandi n'umuntu yubashwe twese umuntu wari wese afa kumushikira naje MC nubwo tuvugana sometime ndageze ndagira guca ndonana kubera ko ukuruta tugeza kumwuba ni umu artiste ni umuntu dusinye umuntu umenga afise amafyeri biba bimeze gutyo muri ko murakorana nawe mu buzima busanzwe hageze mu kazi kutamuzi yabwa ko afise amafyeri ariko kubera twe tumenyeranye tumuzi ngaha ingene ameze abo turamuvuga ahubwo abatamuzi bamuvuga nabi ni umuntu yicisha bugufi ni umuntu yumviriza abantu bose ni umuntu azi ingorane z'umuntu akazitahura ni umuntu yumviriza umuntu wese atahura akumira bishika kirukana nk'umukozi ngati we tamuhira akazi kako oya bishi sivyo abafite ikosa iri grave urumva rero niyo siporte umukozi afite ikosa grave aca mwirukana ariko umukozi yigenza neza oya si bintu akunage nyene jewe uko nobivuga novuga ko muri club si muri iki gihugu cy'u Burundi nko muri Italy ikibazo ca club mavana cihoza ego ni mwe mwese ni buraya kabisa ego vraiment ntituri mu Burundi turi buraya kubera uravye mu yandi masosiyete uko bakora bitandukanye no ngaha uko dufatwa mu myanya y'akazi uko dufatwa n'umushahara cyumva nawe birakaze kebe diragejewe umenga abaye mwijoro hajya urafise iwawe bumwita atazi jewe ndarifise niryo mvutse byagute kuri jewe ni Esiteri muri runo rugo Esiteri sumwe muri Bibiliya mwe tugira yego Esiteri yakoze iki Esiteri yari muri eglise tukicara gusa Esiteri yakijije ubwoko bw'iwabo yarahagarariye ibwami kabisa nawe ahagarariye mwebwe muri Hotel Club de aha muri Hotel Club de Tanganyika ahagarariye twebwe abarundi canke urukoba niko novuga urukoba rw'i Burundi kabisa urukoba rw'i Burundi abarundi kazi ibyo rero ntararize ko turi mwita mugabo kuri jewe Esiteri kandi wakwita Esiteri turafise byinshi tumuzi ko bitandukanye n'ibyo abantu bamuzi ko bivanye n'akazi akora nawe kamwinziriza amafaranga natwe bari hano dukora ni umuntu adasanzwe cyane ni umutima wagutse ni amaboko igihumbi ni umuntu adasuzugurana ni umuntu yakira bose nuvuga ngo impano afise nk'uko yabivuze mu kumuvyara nyene hari akantu Imana yigiriye yatubwiye ngo arakantu ngo bakoze kabisa ako kantu rero nawe hajya ntibimukwirwamo nibaza ko abivuga nyene nko kuryosha inkuru mugabo kuba kariho
koba kariho uriko urabiraba hari ikintu Imana yakoze kuri usanga yarabaye changement d'opposition ahubwo gusa Imana yari yavuze ati ntitwovuga ngo yavukanye imbuto mugabo Imana yari yavuze ati wewe uzoca muri ibi kugira ngo ushike kuri iki kuko hariho ibintu bibi biba bigomba kujana mu bintu vyiza Imana irareka ngo bibe kugira ngo hazoba ikindi je novuga ngo Imana kahise kiwe ntakonzi ariko dapre byo twumva novuga ngo Imana yari yaretse bya bintu ngo bimubeko kugira ngo imuha umutima imwigishe kuzofasha umuntu namubwira ngo ndashonje azoba azi gusonza icarico umuntu namubwira ngo ngenda gusa azoba azi kugenda gusa icarico nico rero Koleko Imana ni byiza Kata video kidogo